mbonye papa yakina n'abana nangagomba kujamo ngo dukine. So I go to come and join in. Ngatangwa kugenda nari ngo njemo murabona kana gato. And my dad stops. Kazamuna papa arahagaritse. Hey! And he pushes me out the way. Akaca anshunikira hariya. I didn't know why. Jewe sinamenye igituma. But what came in my heart, ariko ico vyankoze mu mutima there's wawe. something wrong with me. Chubani agomba ko ikintu kitagenda neza muri jewe. Nothing wrong with my brothers and sisters. Kuko abo tuvukana bo ni sawa. I'm different. Jewe nteze kuba ntandukanye nabo. I remember I used to try to dream that I had loving parents elsewhere. Ndibuka ingene nahora ndota ngiyumva mu vyiyumviro mvise abandi bavyeyi beza bankunda handi. It was a lonely place living with my family. Cari ikibanza kigoye kubamwo mu muryango. I was treated like a servant and a slave. Muhira nafashwe nk'umwana w'umuja, nk'umwana w'umukozi w'abandi. Mu mugoroba umwe when I was cleaning, ndiko ndoza mu nzu. I was so upset. I was sad. Narumva mbabaye cyane. They're all in bed sleeping. Bose ubu bariryamiye. Left me all the mess to clean up. Ibi bintu byose babisigeje ngo agenda bikora. I've got to do my revision and my exams. Nari mfise examen ku ishuri nafise ibikorwa byo gukora. And I opened a drawer. Ayo mu munsi nca ndugura akabati. And it's full of tablets and medicine. Nca sanga karimwo imiti ibinini vyinshi. It was my mum's medication. Yari imiti ya mama. I started to take these tablets. I started to I just wanted to be dead. Just took them. And then I lied down on the sofa. And the next morning, my mum and dad found me. I was violently sick. And dad turned around and said to me, shame it didn't work. I realized at that point, there's nothing I can do that's going to make him love me. I can't be good enough. I didn't want to be preached at. But she showed me Jesus by her actions and her prayers. And her prayers. Come on. I'm going to share my story. So you can look at me and think she's had a perfect life. Do you think I've had a good life? What do you think? To look, do you think? I'm happy. Smiling. So do you think, would you look at me and you think, oh, she's had a good life, she had an easy life, she's a Westerner? Yeah, you can talk. Yeah? Do you think I have an easy life? God, because God transforms us. So as Pastor Emmanuel said, I'm Indian, right? My parents were both born in India. And they moved to England for a better life. And they had 7 children. And in England, having that many children is not very good. But my mum was bored. Your mum was bored. Having babies. So they had 3 daughters who were young. And then 2 sons. And then they had a 6th child. And my dad was really hoping for a son. You see, they really love having sons.
Sons are good. abahungu ni sawa But daughters, ariko abakobwa not so good. si vyiza nk'ukuronka abahungu nk'ukuvyara abahungu. So they already have 3 daughters. Urumva deja bari bose abakobwa batatu And they got 2 sons. n'abahungu babiri. Give me another son. Ucumva ko bari barindi umuhungu. Guess what they had? None Imana ikibaha iki? Ndabafyize Imana yabahaye. They had a daughter. Cyabaha umukobwa mubona. They weren't happy to have a daughter. Ntibaryohewe nuko baronse umukobwa agira kane. In fact, my mum at the hospital was refusing to take me home. Ahubwo washaka deje kuva mu bitaro mama ntibamukundira ko antwara muhira. Because I was very dark. Kuko kimwe ahiwabo yarirabura cyane. And in Indian culture, kandi mu muco w'abahindi dark is not beautiful. Umubiri wirabura sibwo bwiza. They like fair children. Bakunda abana bafite inzobe nyinshi batamuye. But in God's kingdom, ariko mu bwami bw'Imana dark is beautiful. N'abirabura. He loves you if you're a boy, a girl. He loves you if you're light or you're dark. Doesn't matter to God. Because He knitted you in your mother's womb. And before the foundation of the earth, He created you. He was mindful of you. So when I was born, I was born in rejection. And my dad barely wanted to have anything to do with me. You see, I couldn't control me being a girl, could I? I couldn't control being dark. There was a third thing as well. I was left-handed. And in the Indian culture, the left-handed is an unclean hand. So I had everything wrong with me. But I didn't know. I didn't understand the culture. See, they never talked to me. But as a kid, I really wanted my dad's love. A father's love is so important. Those who are fathers here, please tell your children that you love them, that you're proud of them. Even when they don't do anything, just say, I'm proud of you. Because if they don't get that from you, they'll go to the world and they'll go to wrong men to hear that. So let's protect our children and let's be good fathers and mothers. Amen. Amen. So I remember my dad used to play with my brothers and sisters. And they were having fun and they were laughing. And as a little girl, I want to enjoy it as well. So I go to come and join in. And my dad stops. Hey! Hey! And he pushes me out the way. I didn't know why. But what came in my heart, there's something wrong with me. Nothing wrong with my brothers and sisters. I'm different. I remember I used to try to dream that I had loving parents elsewhere. It was a lonely place living with my family. I was treated like a servant and a slave.
muhira nafashwe nk'umwana w'umuca nk'umwana w'umukozi w'abandi and I'd get beatings and it was just not a nice experience. narakubiswe naraciye mu bihe bitaryoshe na gatonya But at school ariko mu nyuma I learned to put a mask on. nahavuye niga kuba nk'umuntu yambaye mask. I learned to look like I'm happy. kugira ngo imbere y'abantu hanze mboneke nk'umwana aryohe wameze nk'abandi. You see, I thought kuko nibaza if ngo they knew my papa was rejecting me, nimba papa ankumiriye akanyigizayo because I was believing there was something wrong with me, kuko nari maze kwizera nti ivyo vyose hari ikintu kitagenda neza muri jewe, that everyone else will reject me too. rero ninaraba nabi n'abandi bazonyigizayo bankumire. So I started to pretend. rero nja ntangura kusa n'ugukina. I lied to my friends. mu maso nkasa n'ukeye. But I believed this lie, narizeye ico kinyoma, that no one can love me for who I am, nizeye ko ata muntu n'umwe azonkunda, but what I could do for you, what I can do for you. kiretse ico jewe nkoze. So with my parents, I tried to be the good girl. rero imbere y'abavyeyi naragagira ivyo nshoboye ngo mbe umwana mwiza. And I thought if I be good, they will love me or like me. kuko nibwo nti nawe ngira ngo nimba umwana mwiza w'indero nziza bazonkunda. And with my friends, I thought if I give them things like presents, they'll like me too. hanyuma nkagerageza urumva gusa n'umuntu ameze neza nti nimba mwiza ku bantu kumbe nabo bazonkunda. Because just as I am wasn't enough is what I believed. kuko nayo nti uwondi nuko meze ntibihagije reka ngira ikindi kintu nkora. When I was 16, maze imyaka 16 things got from bad to worse. ibintu ahubwo birushiza kuba bibi. Often I'd be staying up and cleaning the house. ico gihe nakunda kuba umwana bakoresha ibikorwa vyo mu nzu, gutunganya inzu, kuyoza, koza ivyombo. Everyone would be asleep in bed and I was left to be the slave. kenshi bo bakaja kuryama je nkasigara ndakora jenyene. And one evening, mu mugoroba when I umwe was cleaning, ndiko ndoza mu I was nzu so upset. I was sad. narumva mbabaye cyane. They're all in bed sleeping. bose ubu bariryamiye. It left me all the mess to clean ariko up. ibi bintu vyose babisigaje ngo aje I've ndabikora. got to do my revision and my exams. nari mfise examen ku ishuri, nari mfise ibikorwa vyo gukora. And I opened a drawer. ayo mu munsi nca ndugurura akabati. And it's full of tablets and medicine. nca nsanga karimwo imiti, ibinini It was vyinshi. my mum's medication. yari imiti ya mama. I started to take these tablets. nca ntangura kwakira vya binini vyose ndabirya. I just wanted to be dead. ndabirya n'abandi reka ndabirye mpfe. Just took them. ndabirya. And then I lie down on the sofa. hanyuma nca ndaryama hasi mu ntebe. And the next morning, bukeye mu gitondo my mum and dad found me. papa na mama bavyutse basanga aho naryaye. I was violently sick. nari mereze nabi cyane. And dad turned around and said to me, hanyuma papa arahindukira arandaba. shame it didn't work. cambwira ntivyakoze kabisa, vyamusitse. I realized at that point, muri uwo mwanya nca ndabona there's nothing I can do that's going to make him love ko me. ata kintu na kimwe nokora cotuma I bankunda. can't be good enough. ntibikunda ko nzoba mwiza bishoboka. And I made a decision to give up. uwo munsi nca ndafata ingingo. And I made a decision. ndafata ingingo. I promised to myself, a ndiyemeza, vow, ndarahira that when I'm 18, ko nashikana imyaka I'm going to run away 18 from home. ko nzoca mpunga muhira nkagenda. And that's what I did. kandi ivyo nagize. I ran away from home. I saved and ran away from home. nshikije imyaka 18 nari naziganje amahera makenya nca ndata muhira ndomoka. And the thing I wanted the most kandi ikintu inyota nari mfise gusumba was izindi love. wari urukundo. I was brought up as a Hindu. jewe navukiye mu idini ry'abahindu. I prayed to the gurus. narasenze abaguru z'imana z'abahindu. They never helped me. ntizamfashije. So when I left home, rero igihe nahunga I don't muhira believe in God. sinari ncizera ko imana ibaho. I rejected any God. imana iyo ariyo yose narayihevye. I wanted what the God of this world had for me. nca ngenda kurondera ico imana y'ino si yomba. There's two roads. kuko hari inzira zibiri. There's a road with the Lord, hari inzira y'Imana
or the road with the devil. hakaba n'inzira y'umwanzi. There's no middle ground. You're either nta with yindi God iri or you're with the hagati devil. n'imwe canke iyindi. And without realizing, rero sinabimenya I was on the road with the devil. nshafata inzira y'umwanzi. And I cut my hair. ndafata imishatsi yanje ndayimwa. I started smoking. ntangura kunywa itabi. I started drinking. ntangura kunywa ibiboreza. I didn't like the taste of alcohol. nukuri mvugishije ukuri sinakunda alcohol. I was too scared to take drugs. That was too scary. n'amadroge naratinya ubwa mbere. Because there was still a good girl in me. kuko nubwo byemeze ko hari hakiri akantu k'umwana mwiza kari muri jewe. And I was in and out of relationships trying to find my Bollywood romance. ariko nkagerageza uburyo bwose bushoboka rorashimwe mva muri imwe nja mu yindi. Who likes watching Bollywood movies? Huh? Who likes watching Bollywood movies? ni bande muri mwebwe mu gutuka ya mafilime y'abahindi Bollywood? Yeah, come on. I think you watch Bollywood movies more than I do. nibaza ko bamwe muzira abantu kunsumvya. Yeah? nivyo. So I was looking for that love. mwene rugiye rukundo berekana mu y'amafilime nanje niko narondera. But the wrong guys kept coming into my life. kuko abahungu batari bo nibo baguma baza mu bugingo bwanje. And the rejection I already had was getting bigger and bigger and bigger. kwa gukumirwa kwa gutabwa nari nagiye mpunga muhira ahubwo kugenda kuba kwinshi. And the devil knows to bring the wrong guy at the right time. kandi umwansi shetani arazi kukuzanira umuhungu cyangwa umukobwa atari we mu mwanya utari we. My self-worth was low. kuko muri icyo gihe agaciro niha kari hasi cyane nuba atagaciro ufise. And this guy comes along. hanyuma abo bahungu bakaca bazi. He says all the right things to make me feel special. bakaza umenga nibo bahava bangira umuntu w'igitangaza. And I thought this might be the one. navuga nti ateze ko hari uyu nyene. And then he says, come and meet my family. hanyuma haraza umwe ndiga nti nawe uyu wewe niwe nawe ati utse nje kukwereka abavyeyi. And they lived in another city. hanyuma baba mu gisagara kimwe atwara mu kindi. So I took a week off work. hanyuma njafata ikonji kumara indwi. Went with him to meet his family. tuca tujana ngo aje kunyerekana mu We had a good muryango. time. dushitseyo tugira igihe I was cyiza cyane. excited. wari umwanya uryoshye. Maybe someone's going to love me now. ndavuga nti yo ngira ngo ngenda nk'abavyeyi begira bankunde. And at the end of the week, indwi ihetse he gave me a choice. aca amaguhitamwo. Do you want to go back to the my city arambwira ati ushatse wisubirire mu gisagara iyo wajuva and try to find love again, hanyuma wibandanze kurondera abagukunda hariya, or stay here because he was going to stay in London? canke wemere ugume ngaha mu bavyeyi banje ngaha i Londres. Guess what I chose? ndabafise ico natoye. To stay. gusigara kuguma ngaho aho I yanzanye. gave up everything nca ndaheba ibintu vyose iyo nari to follow this man. kugira ngo njane n'uwo muhungu. A few weeks later, amahinga makenya gusa inyuma yaho he tells me why he didn't go back to the city. aca arancira mukuri arambara igituma atashaka gusubira muri ya ville twari twavuyemwo. I discover he's a drug dealer, nca nsanga adandaza urumogi. and I was shocked. ndabashoke. And then he said that he had a drug deal that went wrong. hanyuma arambwira ko ubwo rudandaza rwaguwe hariya twari ko hari bitagenze neza. And he owed thousands of pounds to someone. hanyuma ko hari umuntu yaraheraniye ibihumbi vyinshi vy'amahera He y'abongereza. said, you can help me. ati wewe rero urashobora kumfasha kubivamwo. And I'm thinking, I haven't got thousands of pounds to help him. jewe bwa mana yanje nomufasha gute kubivamwo. If I had it, I would give it to him because I did that all my life. kuko iyo mba nari mfise amahera nukuri naca ndayama kuko urumva bwari bwo buzima bwanje gutanga ngo nkundwe. He said, I know how you can help me. arambwira ati je ndazi ngene womfasha kugira ngo ndabivemwo. You could work for me as a prostitute. ngomba unkorere nk'umumaraya. ni kuvuga mudandaze ku mabarabara y'i Londres. I was shocked. ndapfunika. I thought this man was meant to love me. nari nzi ko uwo muntu ankunda. How can he ask me to do something like that? bigenze gute ngo asabe ibintu nk'ibi. I remember going into my bedroom. ndibuka ngiye mu cumba naryamamo. Because I'm trapped, guys. I've got nothing. I'm stuck in this relationship. kuko muri uwo mwanya naciye nisanga namaze gufunga urumva ndahantu
ntikura I've given up everything to follow this man. kuko nza namaze guheba vyose narimwe akazi kanje n'ikiyo nahora ngo njane n'uwo muhungu. And as I'm crying, ntangura kurira, I hear this voice. nza numva ijwi. This is the price you got to pay for love. Ijwi rimbaye ngo iki nico kiguzi ugomba gutanga ngo uronke urukundo. See, the narrative in my life was no one can love me for who I am. It's what I did for them. Kuko mwibuke ikinyoma cyari mu mutwe wanje cyavuga ngo nta muntu azonkunda ataco ndamuhaye. And the devil allowed that story, that narrative to bring me into this position now. Ay mashetani acarakoresha ico kintu aragikuza gose muri jewe anyereka iyo navuye naho naciye. And he knew I was so broken that I would say yes. Kandi yarazi ko namaze kuvunagurika kuburyo bwuko atakundi zavuga nti nta kundi nkavyemera. And I said yes. Kandi navyo nti sawa ndavyemeye. But I want to tell you, church, there's no place that is too dark for God not to pursue you. The God will pursue you wherever you go. He's a God that loves us. He's a Father that will never give up on us. He will pursue us with that everlasting love. Even if you're not looking for Him, He is searching for you. If you're not looking for God, He is still searching for you. So the first week I started to work. In England, you have 2 flats with prostitutes. But the third flat, it has to be a residential. So someone has to live there. No, sorry. Mu Bwongereza amazu menshi usanga nivo zibiri za mbere ari ama business. Muga ya gatatu haba habaye abantu. Yeah, sorry. The first day I start. Rero indwi ya mbere ntangura ivyo bikorwa bibi. A Christian lady umudamu umwe w'umukristo who's called to be a missionary to the red light work Imana yari yahamagariye kubwira ubutumwa abamaraya and moved into that flat. Yaciye yimuka aza kuba muri iyo nzu muri building nanje nabamwe nakorera. God is faithful. Imana God never gives up. Imana ntiduheba. He brings people to you. Yizana abantu kuri wewe. And He's calling you to a broken world too. Kandi nawewe iguhamagarira iyo si imerewe nabi. And she didn't preach at me. Uwo mdamu ntiyambwiye ubutumwa. I didn't want to be preached at. Kuko aho nari ngeze sinengenye numva ari ubutumwa sinigeze kubwumva. But she showed me Jesus by her actions. Mugabo abicishije mu bikorwa yaranyeretse Yesu. And her prayers. And her prayers. N'amasengesho. She realized my God was his boyfriend. Yaramenye ko wa muhungu ari ari jamba abajene bakoresha. His idol, his God. Yeah. Yamenye ko ari umukope wanje, voilà. And while he was there, I would not be able to see the real God. While he was in my life, I wouldn't be able to see. Yaramenye ko wa muhungu ari umukope wanje kandi ko igihe cyose muri relation bitazonkundira kubona Imana. So she started to pray. Acha tangura gusenga. And got people to pray. Acha saba bagenze ngo bamufashe gusenga. Church is so important that you pray. Bene data shengero. Amen. Gusenga ni ivy'agaciro. Your prayers can change lives. Kuko gusenga kwanyu kurahindura ubuzima bw'abantu. Amen. Pray for your children. Sengera abana banyu. Pray for your grandchildren. Sengera abuzukuru banyu. Pray for your neighbors. Sengera ababanyu. Your work colleagues. Sengera abo mukorana. For each other. Sengera uwundi. She started to pray. Ni ivy'igiciro gusenga. And then he had a vision of the cross. Hanyuma the boy. Yeah. Hanyuma kubwayo masengesho umunsi umwe wa muhungu azabona vision y'umusaraba. He's walking down the street. Yariko aragenda mwibarabara. In the night. Mwijoro. He looked up. Hanyuma yunamuye amaso. And there was a cross. Azabona umusaraba. And because when he was a child, hanyuma kubera he was dragged to church. Akiri umwana bari baramutwaye gusenga. He knew what that cross meant. Umusaraba yarazi icarico. You see, if I saw the cross, jewe mbonye umusaraba. I would go, nice light. Nabandi imwe
umuco mwiza kuri we nk'umuhindikazi. Because I thought Jesus was a film actor. Kuko kuri jewe Yesu yari umuntu akina He amafilm. was in a movie at Christmas and Easter. Kuri jewe Yesu nari nzi umuntu umugabo bita Yesu akina amafilm. No one ever told me he was a real Kuko person. nawe yeze ambwira ko ari umuntu w'ukurabaho. But my boyfriend knew. Ariko uwo mukope wanje yari abizi. And the demonic took over him. Hanyuma abonye uwo musaraba mugabo amadayimoni aramutsura aramuzingatira. And had a nervous breakdown. Hanyuma acagira sorte ya depression. But the good thing was I was able to come out of that work. Ariko iciza cyavuyemwo nuko ivyo vyanshoboje kuva muri ivyo bikorwa by'ubumaraya. And he became religious. I wouldn't say he became a Christian. Hanyuma mugabo mpinduka umunyedini sinabaye umukristo. And then got this Christian lady to meet up with him. Huh? To meet him and talk to him. I got the Christian lady. That Christian invited lady, yeah, to come to my house. Okay. Wa mugore ava arantumira ngo ngende mu nzu iwe tuganire. And she prayed for him and talked to him. She prayed for him. Sorry, I want to get. He invited the boy. The girl, my Christian lady. Yes, to our house when he came out of hospital. Okay. Rero wa mugore igihe wa muhungu avuye mu bitaro acara mutumira iwe ngo baganire. I want to get it right. Get it right. Well done. And so she prayed for him. Acara musengera. And she gave me a little booklet. Acamuha agatabo kamwe. And I read the book. Hamumva chakazana muhira nawe agasoma. And it didn't make any sense. Kuko yenda gasomye ntacho kakambye. And I put it aside. Ndagasubiza hasi. A few months later. Amezi make nyuma yo ngaho. It's Valentine's 1994. Hari ku munsi wa Saint Valentin 1994. I come home from work. Mvuye ku kazi. I have a phone call from his sister. Nca ndonka telefone ya mushikiwe. And she says to me, would you move out the house for 1 week and give your bed to another woman? Uwo mushikiwe antelefona ambwira ngo wova muri iyo nzu ukaraba ahandi hantu ugenda kumara indwi kugira ngo musazanje yironkere umugenzi bamaranye iminsi ya Saint Valentin. I felt so hurt. Umutima wanje urakomereka. That you don't matter. Kuko vyavuga uti wewe ntacumaze. Go away for a week. Genda urabe umara indwi. I remember coming off the phone. Ndibuka nshize hasi yo telefone. And for the first time I wanted to say no. Bwabaye ubwa mbere mvuga ngo kizire. And the next thought is, I can't do this. I can't stay in this relationship anymore. Mugabo kanye nabandi ibi bintu ko bimeze ntibishoboka sishobora kubandanya kuba muri no relation. But I had no money, I had nothing. Ariko nta mahera nari mfise nta nakimwe nari mfise. The next thought, icyumviro cyakurikiye cyaje. I can go back to working in the red light work. Ndagira nti none ntagumye muri no relation. Ataje mfise reka basi nsubire muri bwa bumbara ndonka mahera. Make enough money and then go back to normal work. Ay manine ronka mahera basi. Azofasha gusubira mu buzima busanzwe. Then the next thought, ikindi cyumviro kinza mu mutwe. This Christian lady wa mugore w'umukristo will be sad if I come back. Yo aho yumvira nasubiye muri vya bintu arababara. I better warn her. Ahubwo reka basi ndamusezeye. So I quickly call her. Nca mfata telefone ndamuhamagara. And she could hear I'm upset. Ndamuhamagaye arumva mu ijwi ryanje ko mbabaye cyane. She says, Raj, what's happening? Ambaza Raj nibiki. And I told her I have to come out for a week. Ndambwira bambariye ngo mve mu nzu ngende marindwi nagiye. And she said, why don't you come and live with me? Hamavuga ati basi nuzugumane nanje. I was shocked. Ndabashoke. She doesn't know me that well. Kandi uyu muntu ntanzi. That's what a Christian should be like. Kandi ico nuko abakristo twagomba kumera. That she opens her home to the poor. Twugurure imiryango y'inzu zacu tuyugurure abatagiraho baba. She opened her home and she only had a small flat. Yaba mukumba gatonya cyane nje mu nyafise inzu nini yafise kumba gatonya inzu ntonya ariko aranyema ngo ngende ngumane nawe. And I said to her, ndambwira, can I come tomorrow? Wonyemerera nkazoze ejo. I wasn't quite ready to leave my boyfriend. Kuko nubwo vyayimeze uko numva umenga siniteguye kureka wa muhungu wa mukope wanje. And that evening, ama uwo mugoroba, Valentine's 1994, ku munsi wa Saint Valentin 1994, the day of love, umunsi witwa w'urukundo, I sit on the bed. Nicara ku gitanda.
And all the pain, all the hurt, all the rejection I pushed down. nza numva umubabaro wa kwa kwangwa na kwa gutabwa na kwa gukumirwa uradudubije uduka Started to come. cyatongwa kuduka. I found myself crying. Canisanga ndiko And ndarira. crying. Ndarira. I couldn't stop crying. Biranka ko mnihanagura biranka ko mpora. I was admitting to myself for the first time my papa never loved me. Kuva mbaho bubu bwa mbere naje niyemeje ndavyivuze n'akantu kanje ko papa atigeze ankunda. All that pain was coming up. Umubabaro vyanteye n'ubutanguye kududubiza uduga umvamwo. And at 2 a.m, Isaha 8 z'ijoro. I heard a voice. Nza numva ijwi. Raj, stop crying. Gezaho kurira. I didn't know God could talk. Sinanzi ko Imana ivuga. You see, the idols never talked. The idols, the Hindu idols never talked. But church, Shengero, our God speaks. Imana yacu iravuga. He wants to speak to you. Imana yacu igomba kuvugana nawe. He is not an idol. Sikigirwamana. He is not dead. Ntipfuye amata. He's alive. Ni Imana nzima. And he wants that relationship where he talks to you. Kandi igomba ko iyo relation aho muvugana muganira. Not just the day you become a Christian. Atari umunsi gusa ubaye mu Kristo. But every day he wants to talk to Ariko you. ubuzima bw'iminsi yose Imana igomba kuvugana nawe. And I looked up. Candaba hejuru. And you know what I said to God? Murazi inyishu nahaye Imana. My first question? Ikibazo ca mbere nabibajije. Why? Kubera iki? Why was my life so hard? Mana, kubera ko ubuzima bwanje bumeze I uko. do anything for anyone. Nakoze ibintu vyose nkorera I'm a abandi. good person. Kindi umuntu mwiza. Why? Kubera iki gamana? And the Lord took my mind to the little booklet, the tract. Hanyuma muri ako kanya amaso acaca kuri ka gatabo wa mugore yaha wa mukope And my wawe. eyes opened. Amaso acaruguruka. And the tract talks about life's a journey. Hanyuma ncasanga kanditse ngo ubuzima n'urugendo. And you have choices to make. Kandi muri urwo rugendo ufise ihitamwo ryo gukora. There's 2 roads. Ngo hari inzira zibiri. The road the devil has for you. Inzira umwansi yaguteguriye. Or the road that God has for you. N'inzira Imana yaguteguriye. And every day, even as Christians, Kandi imisi yose nawe mu Kristo. we have to make a choice. Utegezwa guhitamwo. Who am I going to follow? Uza gukurikira muri abo. Which road am I going to go? Ibarabara uze kujana n'irihe. Because the devil will distract you onto the road in the Kuko world. umwansi azogeza kugusamaza no kugukwegera mu nzira yo mw'isi. To chase the things of the world. Kugira ngo ugende ukurikira ibintu vyo mw'isi. We've got to chase God. Ariko nukurikira Imana. We've got to run it for Him. Uzohunga umwansi. There's a race that is put before us. Hari Imana hari inzira yaduteguriye. And that race, as we run, it draws us closer to Him. Kandi iyo nzira izokwegereza Imana. Amen. Amen. And I realized Uwo munsi nje I've made ndabona some terrible choices. ko nagize amahitamo mabi cyane. I couldn't get any lower than I am now. Kuko aho narindi nari nakubitiza nashitse ku itapi. I couldn't be any broken than I am now. Nari nashwanyaguritse namerewe nabi cyane. I couldn't be in prison any more than I am now. Simbona irindi bohero nari ko muri sumbi ryo narimwo. So I said to God, Ndabwira Imana. I can't do this anymore. Mana, sinshaka kubandanya bino bintu. I said, you take my life. Akira ubuzima bwanje. You take it. Akira ubuzima bwanje. And I thought I was going to be zoomed up straight to heaven. Nari nzi ngo muri uwo mwanya umenga ndateruwe ndatwawe mu ijuru. But like Jesus at the baptism. Like Jesus when he got Ariko baptized. nkuko vyagenze umunsi Yesu abatizwa. Heaven came down to Ahubwo me. ijuru ryamanutse kuri jewe. And God filled me Imana ishitangwa with His love. nza numva umunezero w'Imana, urukundo rw'Imana. I met the true man of love. Kuko bwari bubaye ubwa mbere mpuye n'umugabo nkunda. There's no man that can love us greater than our Father God. Nta mugabo n'umwe yotukunda gusumba Imana Data. I was looking for love all the wrong places. Iyo myaka yose ndondera urukundo aho rutari. But I found love. Ariko uwo munsi nabonye urukundo. I gave Him everything. Nca ndamuha vyose.
I felt peace. nza numva amahoro, I felt a reason to live. nza numva ndaronse ikintera kubaho. The next morning I wake up. Bukeye mu gitondo ndavyuka, I have one bag. nakira ivarisi All my life. I'm 21. narivye imyaka 21. I come out the front door. nja ndasohoka hanze, And the streets were white, all white with snow. hanze hari huzuye neje, hose hera nka shereki. He washes our sins kumwe bivuga ngo yatwogeje ivyaha as vyacu, white as snow. ngo duhindura abera nka shereki. If anyone is in Christ Jesus, umuntu wese ari muri Kristo Yesu they're a new creation. abari cari mu The gishaka, old has gone. ivya kera The new has bise, come. bishasha biba bici. You see, church, murabona agashengero, if we give him everything, tumuhaye vyose he gives us everything. nawe aca aduha He vyose, gives us his spirit. aca aduha mpwemu He wiwe, gives us his power. aca aduha ububasha If we bwiwe. give Jesus only a little bit, Yesu tumuhaye dukenya gusa, he can only do a little bit. nawe ashobora gukora dukenya But if gusa. you surrender all of you, ariko dufashe vyose tugaheba then tukabimuha, he can transform all your life. nawe aca ahindura ukubaho kwawe And I tell kose. you, church, ndababwire gashengero, I am not that girl anymore. sinkiri wa mukobwa w'ico gihe, I am a new creation. ubu ndi caremwe I'm gishasha, alive. And he's ndakunzwe, given me my voice. yampaye ijwi, And he's given me his love. yampaye urukundo And he's rwiwe, given me a reason to live. yampaye igituma mbaho, He's healed my body. yakijije umubiri wanje.